ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Imana abagirire neza, umwami Imana abahezagire. Ndashimiye MPWEMU yera we yashimye kuyo munsi tuganira ijambo rye. Ndashimiye n'abarongozi rero ndanezerewe kubw'uyu munsi. Dusoma ijambo ry'Imana muri Yohana igice ca 14 turahera ku murongo wa 15 gushika ku murongo wa 19. Nimwankunda muzokwitondera ivyagezwe vyanje, nanje nzosaba Data nawe azobaha uwundi mwiza ngo azabane namwe ibihe bidashira. Niwe MPWEMU w'ukuri, uwo abisi badashobora kwakira kuko batamubona kandi batamuzi. Mweho muramuzi kuko abana namwe kandi azoba muri mwebwe. Sinzobasiga nk'imfuvyi, nzoza kuri mwebwe. Hasigaye igihe gito, abisi ntibabe bakimbona, ariko mweho muzombona kuko ndiho namwe muzobaho. Amen. Amen. Ivyakozwe n'intumwa igice c'indwi ku murongo wa 54 gushika ku 56. Bavyumvise baribwa mu mitima, bamuhekenyera imisaya. Ariko Stefano yuzuye MPWEMU yera ahanga amaso mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, mbonye ijuru rikingurutse n'umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Amen. Ivyakozwe n'intumwa 9:17. Ananiya aragenda yinjira mu nzu, amurambika kw'ibiganza, aramubwira ati, Sawuli mwene data, umwami arantumye, niwe Yesu yakubonekeye mu nzira wazananye, ngo uhumuke wuzure MPWEMU yera. Amen. Amen. Mwami ndagushimiye ubuntu bwawe, ndagushimiye n'ubwiza bwawe. Waravuze ngo hahigwa abumva ano majambo yo kuvugishwa n'Imana, kandi hahigwa abasoma kugira ngo mwami batahure kuko igihe cawe cegereje. Turagushimiye MPWEMU yera ko ari wowe mwigisha mwiza. Reka mwami usuka ubuntu muri kino kibanza bwo kwigisha, ndetse mwami n'ubuntu bwo gutahura. Ndagushimiye MPWEMU yera, wowe nyagura ku ngoma ushobora guhishurira mwami, ukinjira mu mutima ukamenyesha umuntu wese igikiriye n'ikibereye. Urakoze mwami, wewe uriho kandi wamyeho kandi ugiruze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ihabwe icubahiro. Umutwe w'amajambo tugiye kuganira ko uravuga ngo kuzura MPWEMU yera. Imana ihabwe icubahiro. N'aya majambo maranye igihe mu mutima kuva mu kwezi kwa 5, numva atakindi nobwira abantu atari ukuzura MPWEMU yera. Imana ishimwe. No mu minsi heze pasiteri yariko arigisha ku munsi wa 2 avuga ivyo kuzura MPWEMU yera. Pasiteri Onidasara arashishikara kuvuga ivya MPWEMU yera. Uwa 6 tangurira ukwezi twariko turabwirwa muri kino kibanza yuko ico umwami ashaka yuko abantu buzura MPWEMU yera. Kubw'ibihe turiko turajamwo aho bizoba bigoye umuntu atuzuye MPWEMU yera. Imana ishimwe. Nawe ndakwipfurije kuzura MPWEMU yera. Haleluya. Haleluya. Amajambo rero twasomye mu butumwa bwiza bwa Yohana aratwereka yuko mu isi hariho ibibazo, kandi ivyo bibazo Imana yarabiretse kugira ngo bize bihure n'abantu buzuye MPWEMU yera, hama babitorere inyishu. Imana ishimwe. Yesu aduze mu ijuru ahejeje gusezera abigishwa biwe, yababwiye ijambo rikomeye, ababwira ngo sinzobasiga mwenyene. Impamvu atazodusiga twenyene, ngo nzobarungikira MPWEMU yera. Sinzobasiga mwenyene kubera aho ndabasize ndahazi. Aho ndabasize hari abapfumu, hari abarozi, hari abadayimoni, hari abantu bihindura imbwa, bihindura ibiyabu, bihindura ibintu bitandukanye. Ati ivyo bintu rero ntimuzoshobora kuba muri ino si mutuzuye MPWEMU yera.
Imana ihabwa icubahiro. Aca babwira rero ngo murindire Yerusalemu kugeza ubushobozi bwa mpwemu yera bubajeko. Rero Yesu yaradusigiye ikintu novuga ngo kizotuma tunesha ivyatunesha. Haleluya. Yadusigiye mpwemu yera. Mpwemu yera rero niwe azotuma unesha ivyari kukunesha. Haleluya. Haleluya. Ndabibutse yuko Yesu agiye mu ijuru. Imana ishimwe. Haleluya. Bantu b'Imana ibibazo yagiye atabitoreye inyishu byose, ariko acavuga ngo unyizera ngo azokora ibirengeye cyane ibyo nagize ibyo nakoze, ariko agize iki? Yuzuye mpwemu yera. Haleluya. 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 Sinzobasiga mwenyene. Ataravuga ngo mwisi ngo abisi ntibikunda ko bampabwa, ntibikunda ko bamuronka. Nimba rero Imana iri mu ijuru, Yesu akaba yisanzeyo, mwisi hakaba hasigaye mpwemu yera, kandi hakaba hari abantu batemerewe mpwemu yera. Ninde azobarinda muri babapfumu? Ninde azobarinda muri babarozi? Ninde azobarinda babadayimoni kugeza buzuye mpwemu yera? Haleluya. Abisi ariko aravuga n'abandi bande, n'abantu batarakira agakiza, n'abantu batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ariko icyo Yesu ashaka wowe wamwakiriye wuzure mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Ikintu cya mbere Satani atinya umuntu yuzuye mpwemu yera. Niya kwihenze ko abazi neza araza guhura n'uwatanze mpwemu yera, akaca atuma nubwo woca mu mwonga w'amarira uhahindura ahantu h'amariba, ukaca ujabukira aho abandi bananiwe, ubishobojwe nande? Na mpwemu yera. Ndakwifurije muntu w'Imana wowe muri kino kibanza kuzura mpwemu yera. Haleluya. Dushaka ishengero ririmo abatama n'abatamakazi n'abapapa n'abamama n'imisore n'inkumi buzuye mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Kugira abantu b'Imana, isi ikeneye abantu buzuye mpwemu yera. Isi kugira ngo ishingire intaha abana b'Imana ikeneye abantu buzuye mpwemu yera, kugira ngo abantu baze bavuge ngo by'ukuri Imana irahari. Iyo usenga ugakubitwa n'abadayimoni bitukwa Imana, baravuga ngo Imana asenga iri hehe? Nivyo warakijijwe, gusenga urasenga, n'agakiza warakakiriye, warabatijwe no mu mazi menshi, no kuririmba uraririmba, no kwinginga uringinga, ariko hari ibintu bigukubita utuzuye mpwemu yera, kugeza wuzuye mpwemu yera. Haleluya. Haleluya. Ndakwifurije kuzura mpwemu yera. Ndakwifurije kuzura mpwemu yera. Imana ishimwe. Ndakwifurije kuzura mpwemu yera. Kandi nagira ndakwibutsa ikintu kimwe, kuzura mpwemu yera si kuvuga mu ndimi zitamenyekana. Hariho abantu bazi yuko avuga mu ndimi zitamenyekana, abazi ngo yuzuye mpwemu yera. Urashobora kusenga mu ndimi zitamenyekana, ugasambana, ukiba, ukabesha, ugatukana, ariko umuntu yuzuye mpwemu yera ntaba ameze uko. Bibiliya ivuga ngo yuzuye urukundo, yuzuye ukwizera, yuzuye amahoro, yuzuye ibyiza byose biva ku Mana. Haleluya. Haleluya. Abo nibo Imana ishaka, abo nibo urunganwe guno munsi Imana ikeneye. Imana ikeneye abantu buzuye mpwemu yera. Yesu akeneye abantu buzuye mpwemu yera. Haleluya. 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 Nimuvyitiranye no kuvuga mu ndimi zitamenyekana, ni ikimenyetso umuntu yuzuye mpwemu yera. Ibirenge vyiwe biba byaramaze kuva ku isi bikaduga ahandi hantu. Iyo bamuvuze ntamenye no ko bamuvuze, iyo bamubesheye ntamenye no ko bamubesheye, iyo bamwanka ntavyamenya. Kubera iki? Yuzuye mpwemu yera. Haleluya. Utsitara kubera utuzuye mpwemu. Ndakwifurije kuzura mpwemu, niwe utazotsitara. Imana ihabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro. Gwaruka ndabifurije kuzura mpwemu yera. Gwaruka bw'ubwiza ndabifurije kuzura mpwemu yera. Bantu b'Imana, umuntu yuzuye mpwemu yera hari ibintu bimuranga. Niwabona ibimenyetso
ibimenyetso bizokwereka uri mu ngoro y'Imana yuko hariho ubuzima bw'impwemu buriko buratakara. Niwatangura kurambirwa kuza mu ngoro y'Imana, niwatangura kubona amasaha umenga ariko arakurambira, uzomenye ko ubuzima bw'impwemu buriko buratakara. Niwaza mu ngoro y'Imana ugatangura kumviriza ubutumwa bwiza wicaye hanze utagwaye, utibungenze, udafise iyindi ngorane, ubuzima bw'impwemu buriko buratakara, buriko buragenda. Haleluya, haleluya. Niwaza mu ngoro y'Imana ukaguma kuri WhatsApp, ubuzima bw'impwemu buriko buratakara. Hari igihe witegereza abantu ugasanga stati yayishize ko 5, abandi bariko barahimbaza, abandi bariko barumva ijambo. Kubera iki? Ubuzima bw'impwemu buriko buratakara, buriko buratakara. Uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera. Uzura mpwemu, uzura mpwemu, uzura mpwemu, uzura mpwemu, uzura mpwemu. Haleluya, haleluya, haleluya. Utuzuye mpwemu, wumviriza ijambo hanze, ututangura kuvuga ngo hano hantu harashushe. Uzura mpwemu. Teyantumye kubabwira ngo uzura mpwemu. Nariko ndabango reka mvugire abamama, gwaruka gubwiza, murashaka kurambira mu gihugu. Bibiliya ivuga ngo mwubahe abatama, ngo mwubahe n'abavyeyi banyu, kugira ngo mugire amahoro. Hama murambire hehe? Murambire mwisi. Muranitegereza iyo turi muri bisi ugasanga umumama yavyaye agaheka, yicaye ugatebe ko hagati kagenda karamuzungagiza, umujene aricaye aragaramye ngo aguwe neza. Ntiwuzuye mpwemu, ntiwuzuye mpwemu. Uzura mpwemu, uzura mpwemu, uzura mpwemu, uzura mpwemu, uzura mpwemu yera, uzura mpwemu yera. Iyo wuzuye mpwemu urabona ko hari umumama ataguwe neza ukaca umubisa kubera wuzuye mpwemu. Iyo tuzuye mpwemu, abakobwa muri akarere kose uzobaresha kandi ufise umugabo, ukaca wibaza ngo barongozi ntibakubona. Barakubona, turakubona. Uzura mpwemu, uzura mpwemu. Haleluya, haleluya. Ngo Stefane yuzuye mpwemu yera, bagira bamwicisha amabuye ngo arangamiza mw'ijuru, ngo abone umwami w'ubwiza. Haleluya. Ngo avyagiye atabona Yesu Kristo ngo ahagaze apana yicaye. Haleluya. Ngo ataravuga ngo data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Kubera iki? Yuzuye mpwemu yera. Utuzuye mpwemu yera. Ndaza amasengesho yose y'igihe cya Stefano uvuga ngo mwami ubarandure, mwami ubatikize, bagira abanyica atacyo banziza. Ariko wuzuye mpwemu yaravuze ngo data ntubaharure ko kino cyaha. Yari yuzuye mpwemu, yari yuzuye mpwemu, yari yuzuye mpwemu yera. Yesu Kristo umunsi umwe yuzuye mpwemu yera yiryamiye, abigishwa biwe bari mu bwato, ngo imifunda iraza ari myinshi, bagerageza ibikorwa byabo biranka, baca baza kubwira Yesu ngo mbega ngo ntubabaye ko turiko turahwera. Ngo ataravyuka, nta bintu byinshi yagize, ntiyabanje kugira ngo reka banze ninginge, banze ngire intercession. Yaraje umuntu yavyutse murabizi, yashitse agira ngo ceceka mu izina ryanje. Haleluya. Kubera yuzuye mpwemu nta bindi bimusaba, aracecekesha. Kubera iki? Yuzuye mpwemu yera. Haleluya. Bibiliya iratwereka abantu bari buzuye mpwemu yera. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Yobu yuzuye mpwemu yera, baraza baramubikira, baramubwira ngo inka zawe zageseye, inka zawe zapfuye, indogoba batwaye, byose batwaye. Aguma yuzuye mpwemu, avuga ngo ndagushima mwami. Yaguma mu mashimwe, yaguma mu mashimwe, yaguma mu mashimwe. Mu nyuma baca baraza baramugira ati erega n'abana bawe 10 bose bapfiriye rimwe. Ngo yuzuye mpwemu, ngo aca yikubita hasi, aduza ibiganza, aravuga ngo mwami ndagushimiye, ngo navuye mu nda ya mama ataco nzanye, ngo nzosubira mu nda y'isi ataco ntwaye. Ngaya majambo y'abantu buzuye mpwemu yera. Haleluya,
haleluya, ngo Satani amukubitisha ingwara. Yo aravuga ngo nubwo bimeze gutya, ngo ndabizi neza ngo igihe kizogera ngo nzokongera kuraba Imana mu maso. Biludadi n'abayelifazi baraza baramubwira ngo yobuwe ibyo urimo ubona bifadika, ubona ari byo, waratutse Imana, waracumuye, ihane. Yo barababwira yuzuye mpwemu yera ngo ibyo muri mwe mwebwe ntavyo muhuzi. Arababwira mu gice cya 14 ku murongo w'indwi ngo arababwira ngo kuko haracyari ivyizigiro, ngo yuko igiti cyatemwe cyo kongera kunaga, ngo nubwo imizi yacu ishorera isazira mu ivu, ngo igishitsi cyacu ngo bigaherera ngo mu ikuzimu, ngo ariko iyo cyumvise amazi ngo kirongera kikanaga, kikongera kigatotahara, kikongera kikazana ivyamwa ku mugaragaro. Haleluya! Aya n'amajambo y'abantu buzuye mpwemu yera. Baramubaza ngo umugore waraza aramubwira ngo mbega uracyakomeje kubaha Imana, ngo tukimana upfe. Yo baramwitegereza yuzuye mpwemu, ngo uvuze nko mu bagore b'ibipfapfa, ngo sinzopfa kandi sinzokwiyahura, ngo nzohimbaza Imana yanje kugeza haleluya ku munsi w'iherezo. Aya n'amajambo y'abantu buzuye mpwemu yera. Aya n'amajambo y'abantu buzuye mpwemu yera. Nubabwira ngo barapfuye bemera ko bapfuye, batavuga ngo kuko haracyari ivyizigiro. Uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera. Ni utazoshitse ibikorwa vya kameremere. Uzuye mpwemu, uzuye mpwemu. Yo raba Yosefusha ari muri Egiputa kwa Potifari. Yo muka Potifari aramubwira ngo nyemerera tujyahamane, nanjye nzokugirira neza, nzoguha promotion, nzoguha akazi, nzokuvugira kwa Potifari agushire hejuru. Oh haleluya. Muka Potifari araza aramubwira ngo ngwino tujyamane. Erega Potifari sihari, yo n'abashumba siho bari, ngo nta n'umwe ahari kugira ngo azobivuge. Yosefu yuzuye mpwemu yera aramwitegereza aramubwira ati egome, oh Potifari sihari, yo n'abashumba siho bari, nta n'umwe ahari kugira ngo azobivuge. Atariko mw'ijoro hari Imana, turi mu cyumba iratubona, turi munsi y'igitanda iratubona, turi mu ngunu z'ibitoki iratubona, turi mu ishamba iratubona, turi mu hoteli mu biro iratubona. Ngo kandi nubwo bimeze gutyo, yo ngo sinokora icyaha kingana gityo. Muka Potifari amugurukirako amufata ikoti ngo ntumvana, ngo iyo koti ngo arayiyambura, aravuga ngo iyo koti ngo nimba aricyo cyatumye munyambika, musigara n'ibyo mwampaye, nanjye nzanjane Yesu. Ye hako ntakaza Yesu, ndi muri kino cyumba ndatakaza ikoti, kuko natakaza ikoti nkagumana agakiza. Amakota zoza, amakota zoza, amakota zoza, amakota zoza, ibirato bizoza, impuzu zizoza, rashi zoza, ruwayi zoza. Uzuye mpwemu yera, uzuye mpwemu. Uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Imana ituma Samweli, imutuma hehe? Imutuma kwa Isayi, iramubwira ngo erega Sawuli ntusubire kumuririra, kuko umutima wanje utakimwishimira. Genda kwa Isayi hama undobanuriza amavuta uwo nzokwereka. Samweli acaragenda, ngo agiye ashitse kwa Isayi, ngo abona Eliyabu amwitegereje, aravuga ngo ntankeka uyu yamenyeye gutabarana n'umwami, uyu yamenyereye intambara, kandi kugira umwami muri Isirayeli bategeza kubuza iby'intambara. Ati ntankeka n'uyu nyene. Imana iritegereza Samweli aramubwira ngo Samweli ntacyo uraba ku mubiri, kuko je ntaraba ku mubiri, ariko ndaba mu mpwemu. Ayo mutipe ntiyuzuye mpwemu yera. Haleluya. Abinadamu baca bazana bashama. Samweli atakiraba mu mubiri, asigaye yitegereza muri mpwemu yera, asigaye yuzuye mpwemu yera. Aravuga ngo naba nyene uhoraho ntiyabashimye. Kubera iki? Kubera batuzuye mpwemu yera. Ngo amwereka abahungu biwe ndwi. Samweli aramubwira ngo mbega nta wundi, ngo hari akandi kari nyuma y'intama. Aramubwira ngo irukanga
mugahamagare kuko tutari bwicare turye ngo canke tunywe mwenye kiti atarashika. Oh, Dawidi ngo ataraza ngo kara gasore kameze nkanje kakiri gato yobo gafise ubwiza hama ngo gashitse ataramubwira ngo haguruka umusuke ko amavuta wa wundi nuwo nyene umusuke ko bakuru bamubona bakuru bamukikije ngo ako kanya nyene mpemu yera ngo yamaza kurinde yamaza kuri Dawidi. Haleluya, mpemu yera yaciye mwuzura igihe cyose yama yuzuye mpemu yera, yama yuzuye mpemu yera. Niyo mpamvu igihe kimwe Sawuli ariko aramuhiga ngo ari mu bugaragwa ngo ari mu gitanda araciye, Sawuli arabimenya ko ari hari maze ngo arahakikuza, ahakikuje Dawidi acagira isengesho atiba ngo uhoraho niwo mwungere wanje sinzokena. Amvyagiza mu canya c'ubwatsi bw'izene butotahaye. Haleluya, arakomeza arabandanya ngo yasize amavuta ku mutwe, igikombe cyanjye kiragizene kirasesekaye ngo nukuri vyiza n'imbabazi bizonyomako iminsi yose kugirane yo kubaho kwanje, ngo nanje nzogirane ngo nzoba mongoro y'uhoraho ibihe byose. Yuzuye mpemu yera, bamugose bamukikuje atatangura kuvuga amazaburi. Wowe utuziye mpemu ndaza amasengesho wogira. Mana wihesha icubahiro, Mana niwa nkura hano hantu nzogukorera, oyaye nayo uzokorera. Bigusaba kuzura mpemu yera gusa, nta kindi bisaba, uzura mpemu yera. Abasore batatu Shadraka na Meshaki na Abedenego buzuye mpemu yera. Umwami Nebukadineza arababaza ngo mwabigize bigirankana kudafukamira imana zanyu muzisenge, ngo mbega imana yobakiza mu biganza vyanje yoba iyihe? Buzuye mpemu yera baramwishura ngo nubwo imana itodukiza. Ntituri bufukamira imana itavuga, ntituri bufukamira imana itumva, imana itabona. Nubwo itodukiza turiteguye no gupfa. Abatuzuye mpemu inzamba ivuze kubera ubwoba baca bikubita hasi bose. Abasore batatu mu miliyoni 9 z'abarundi bagumye bahagaze. Haleluya. Hama ngo Nebukadineza aca baterera mu itanure ry'umuriro, baca basanga kizimya mwoto ari we Yesu Kristo yamaze gushikayo. Haleluya. Aguma yumva indirimbo zisamirana. Ahantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, aho hantu ni heza cyane, tuzohurirayo bagenzi. Imana ishimwe. Aravuga ati ibyo barimo nibiki? Mbega ntitwateye batatu ko mbonayo uwa kane atarabahamagara ngo yemwe nimuze, atatanga itangazo kubwo abasore batatu gusa mu gihugu buzuye mpemu. Imana kiramenyekana mu gihugu cyose cy'abantu kibiri barimo imiliyoni 9 bavuze gusa ngo nubwo imana itodukiza. Imana icyayubahwa mu gihugu cyose, ataba ngo nta yindi mana ikwiriye gusengwa atari imana yande. Kubera iki? Kubera buzuye mpemu yera. Haleluya, haleluya. Ayo mavuta rero bamushutse ko Dawidi ntibyakunze ko mugomeza inyuma y'intama. Ayo mavuta yamushikanye ku kirimba, ayo mavuta amuvugira ku kirimba. Umusirikare umwe abwira umwami Sawuli ati reka tukuronderere umucuraranzi azi gucuraranga igihe cyose. Iyo mpemu irungitse n'Imana iguteye agucurarangire, hama iyo mpemu mbi igirene ikurekure. Umwe ataravuga ngo nabonye muhungu wa Isayi w'i Betelehemu. Haleluya. Ngo numucuraranzi w'umuhinga, ngo numuntu w'inkomezi, ngo arazi kugwana. Haleluya. Ngo aritonda mu byo avuga. Mu yandi majambo yuzuye mpemu, naguma avuga isaku, naguma abesha, naguma aregeteranya, aguma avuga ibyubaka. Ngo avuze abavugishijwe. Yuzuye mpemu yera. Atayongera ko ngo rega kandi ngo n'umuntu w'igikundiro, wigeretse ko kandi uhoraho ari kumwe nande, ari kumwe nawe. Haleluya.
mu yandi majambo bari bahejeje kubwira umwami ati ngiyi seve y'umukandida kuba umwami wa Isirayeli. Se ninde? Yitwa Isayi, avuka hehe? I Betelehemu. Aleluya. Yitwa gute? Yitwa Dawidi. Yakoze iki? N'umucuraranzi w'umuhinga, n'umuhizi w'inkomezi. Haleluya, haleluya. Arangwa niki? Arazi kurwana. Ibyo yakoze, arazi kurwana. Ameze gute? N'umuntu w'igikundiro, uhoraho ari kumwe nawe. Imana ihabwa icubahiro. Sawuli acatumako abwira Yesayi ngo ndungikire ngo Dawidi kuko namushimye. Amushimye kubera iki? Muri seve yiwe handitswe ngo n'umuntu w'igikundiro. Haleluya. Acavuga ngo Dawidi we ni wowe uzohora umwazi ibigwanishwa. Kubera iki azamutwaza ibigwanishwa? Kubera uhoraho ari kumwe nawe. Iyo uhoraho ari kumwe nawe uba urinzwe. Iyo umuntu yavugana n'umuntu ari kumwe n'uhoraho, uwo muntu aba arinzwe. Ngiyo rero seve y'umuntu yuzuye mpwemu yera. Nico umwami adushakako, nico umwami atwifuzako. Akeneye abantu bizuye mpwemu yera, akeneye ishengero ryuzuye mpwemu yera rimushingira intahe ku ishuri, akeneye abanyeshuri buzuye mpwemu yera, akeneye abakozi ba leta buzuye mpwemu yera, akeneye abadandaza buzuye mpwemu yera, akeneye abakozi b'Imana buzuye mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Twasomye ngo Ananiya aragenda abwira Paulo ngo ewe Paulo we, umwami data yakuntumyeko. Yemwe ba Emausi, nanjye data yabantumyeko. Yambwiye ngo muhumuke hama mugirende mwuzure mpwemu yera. Niyo mpamvu navuze ngo ndakwifurije kugirane kuzura mpwemu yera. Haleluya, haleluya. Paulo yuzuye mpwemu yera abwira abi Filipi, arababwira ngo kera ibyahora bimbera inyungu, ngo uyu munsi ngo ndabibona ko ari ubuhombe, ngo kubw'ikibirengeye ngo nico kumenya Kristo Yesu. Haleluya. Ibyo byabera inyungu Paulo byari biki? Yatanguye yandika avuga ngo nakebwe ku munsi w'umunani, ngo ndi umwisirayeli, ndi umuyuda, ndi umuryango w'Abeyamini, mu Bafarisayo ndi umufarisayo. Yo ati mfise ubwene gihugu bw'Abaroma. Ati kandi kibirengeye nakuriye ku birenge cyangwa nigiye ku birenge bya Gamariyeli. Haleluya. Ngo mugabo amaze guhishurirwa Kristo Yesu, ateba ngo byose ngo nasanze ari ubusa, ngo byose nasanze ari shano. Ibyo yavuga ngo byamubereye inyungu, ni kuvuga mu Abisirayeli nibo bari ubwoko bw'Imana. Haleluya, haleluya. Mu Bafarisayo yari mu ishengero ry'Abafarisayo, ryari ishengero ry'abanyabwenge. Yari irata ati ndi mu ishengero ry'abanyabwenge, mfise ubwene gihugu bw'Abaroma, shaka kuja guhama ishengero, nta ruhusha nsaba, nta viza nsaba, ndagenda kuko ndi Umuroma. Ico gihe niyo yatwara isi nka Amerika. Arangije ibyo acavuga ngo mbere ngo nigiye ku birenge bya Gamariyeli. Gamariyeli yari umunyabwenge wa mbere mu Bafarisayo. Bibiliya ivuga ngo mu Byakozwe n'Intumwa 5:34 ngo abwira Abafarisayo ngo yemwe mwitonde iby'aba bantu, mubyitondere ngo ko mu minsi iheze ngo hadutse uwitwa Teyuda, ngo abantu 400 bamukondorera inyuma, ngo hama ngo arapfa, bose ngo barasanzara. Ngo mu nyuma yiwe ngo haza uwitwa Yuda, ngo nawe nyene ngo bamukomotse ko bose bamukwirikiye, bose barasanzara. Ngo rero ngo bano bantu mwirinde ibyabo, ngo nimba ino nama ivuye ku bantu, ngo taye kino gikogwa, ngo mwigo kizosendwa, ngo ariko nimba kivuye ku Mana ngo mutazosanga mugwanya Imana. Kubera yari umuntu yubashwe gose, baca baramwumvira. Kubera yari umuntu yubashwe. Iyo Paulo ngo jewe ndi umunyabwenge, nigiye ku birenge bya Gamariyeli. Mugabo rero amaze guhura na Kristo Yesu, atavuga ngo ivyo bw'Isirayeli bwanje, ivyo Buyamini bwanje, ivyo amashuri yanje, ivyo Ubufarisayo, ngo byose sanze ari ubusa, ngo kubw'ikibirengeye ngo nico kumenya Kristo Yesu, ngo maze kumenya ubutunzi buri muri we, maze kumenya ubwenge buri muri we, byose byampindukiye ubusa. Haleluya. Iyo umaze kuzura mpwemu yera,
iyo umaze kuzura mpemu yera usigara ubona umenga byose biguhindukiye ubusa ubati nubwo nohomba byose ariko nkagumana Kristo Yesu birampagije. Kubera iki? Kubera wuzuye mpemu yera. Haleluya. Wuzure mpemu yera, wuzure mpemu yera, wuzure mpemu yera, wuzure mpemu yera. Agatabo kavuga ibya Mukristo. Mukristo ngo atanguye urugendo ruja mu gihugu cy'isezerano, ngo yahuye n'uwitwa Mugiganino. Mugiganino ngo aravuga ngo mbega umuntu w'igitangaza, mbega umuntu ahevye byose akaba agiye mu gihugu cy'isezerano, uyu muntu ndamukurikira. Mugiganino aramukurikira. Haleluya. Amaze kumukurikira, wibuka izina yitwa nde? Yitwa Mugiganino. Aba yiyandikishije kuri bisi aza gusenga, imvura yagwa akaca asiba. Ni Mugiganino. Ashobora kuba aje gusenga hama yahura ku ikaburimbi n'umuntu akaca avuga ati twijane ku kibuga cy'indege, abakase. Yashika muri rompwe akaca ahura n'umuntu akamubwira ati twigira ku kiyaga, babaragiye. Yitwa Mugiganino. Akurikiye nde? Akurikiye mu Kristo. Haleluya. Amukurikiye baragenda, aramaze ati yewe Mukristo we, mbega hano tugiye hameze gute? Mukristo aramwishura ati ahantu tugiye ati ni heza, ahantu tugiye tuzogubwa neza, ahantu tugiye tuzokwibagira imibabaro yose, ahantu tugiye tuzobona uwatubambiwe. Ati mbega ukuntu ari byiza. Barakomeza urugendo. Mugiganino yongera kumubaza ati rega sindabyumva neza, ongera usigurire neza, ahantu tugiye hameze gute? Aramubwira ngo ahantu tugiye ngo tuzobona bera, ahantu tugiye ngo tuzora Imana mu maso, ahantu tugiye ngo kudapfa ngo tuzokwambara nk'impuzu, ahantu tugiye ngo tuzokoma duhimbaza ibihe byose. Mugiganino ngo mbega ukuntu ari byiza. Barakomeza urugendo, yongera aramubaza ati mbega hano tugiye kandi ongera umbwire sindabyumva neza, hameze gute? Mukristo aramwitegereza aramubwira ngo erega ibyo ndakubwira ngo sibyo biriko biramfasha, ahubwo ibyo ndiko ndakubwira ndavyibwira kurusha uko ndiko ndabikubarira. Haleluya. Wuzuye mpemu yera, wuzuye mpemu yera, ufashe urugendo ubugiye nta kigusamaza, urabandanya kugeza ufashe icyatumye ukurikira Kristo Yesu. Wuzure mpemu yera, wuzure mpemu yera, wuzure mpemu yera. Ntiwuzure isamagi n'inyama gusa, ongera ko na mpemu yera, ongera ko na mpemu yera. Haleluya, haleluya. Wuzure mpemu yera. Uyu mpemu yera aratuvugira. Niyo tugiye mu rubanza aratuvugira. Mama yavuze neza ngo abantu bafise imanza mpemu yera baburanire. Niko yavuze Luka 12:11 ngo nibaturengutsa mu masinagogi ngo nituze tugiso twireguza, ngo muri ako kanya mpemu yera nihazoba ari kugira ngo atuvugire. Mpemu yera kuvugire, akuvugire ukiyongwara, akuvugire uronka akazi, akuvugire uronke ruwaye, akuvugire uronke icyo ufungurira abana, akuvugire uronke ibyo wambara. Mpemu yera aratuvugira. Haleluya. Wuzuye mpemu yera. Umunsi umwe bambwiye ngo nimpagarike ibintu bya serire, ngo ntibishoboka, ngo aba bantu bazani benshi, ngo ntibikunda, hagarika. Umunsi umwe mireke dukurikira nuzuye mpemu, numva ijambo rivuga ngo kuko watanguje igikorwa muri twebwe ari wazogirane, ari wazogisozera. Cyangwa avuga ni si ikibazo cy'iwacu, ni ikibazo twagizeni, tuwagitanguje, nigenda mubabwira ntazohagarika. Nuzuye mpemu tuca turahura, haheze iminsi acambwira ngo nta numwe ariko arabahagarika n'ukuri, ngo bandanya, ngo n'abariko barapfira mu kabari bariko barapfirayo, bandanya. Si igikorwa cyacu, si ikibazo cyacu, ni ikibazo cy'uwagitanguje. Wuzuye mpemu yera. Mpemu yera aratuvugira, aratuvugira. Haleluya. Mpemu yera aradukebura ati hajya bari kugira uku, hajya bari kuvuga uku. Wuzuye mpemu yera akuvugire mu izina rya Yesu, akuvugire mu izina rya Yesu. Umugabo umwe yaravuye kuvuga ubutumwa bwiza, avuye kuvuga ubutumwa bwiza, mugabo agenda atacasize muhira, badafise icyo baza kugaburira abana.
yo hama ngo baragenda bavuga ubutumwa bwiza, ntihagira n'uhishurirwa ko baraye inzara, ntihagira n'uhishurirwa ko bamaze iminsi badafungura. Baca barataha, ngo batashe, ngo bariko baragenda, ngo babona umurima mwiza munini wuzuye ibigori. Wa mukozi w'Imana aravyitegereza, arabwira madame wiwe ati urabona uyu murima ngene ari mwiza? Ategome ni mwiza. None twohanyura na bine tukaza kotsa tukarenza kwa amazi, abana ntibajya tukarara duhasi. Umugore ati tangura, abamama ndabakunda. Haleluya, ngo tangura. Uwo munsi rero nyene umurima yari yazinutse mu mirima gucunga araba abantu bari baza kumwe ibigori. Umukozi w'Imana caraza ngo ashikiye ivya mbere, agiye guhanyura mwemu kiramubwira ngo reka, acarareka. Umugore wewe arindiye ko agirana ko atangura, barabandanya yumva ati nukuri ndagihanyura iki coco, agiye guhanyura ati reka ihangane, arakomeza ijwi rikagaruka kumusuka, uburya mwaburaye kandi murabwirirwa, hanyura. Agiye guhanyura ati reka, barakomeza urugendo, bagize ngo barangize umurima, arababwira ndabihanyurira rimwe ari bibiri, hamace niruka. Agiye kubihanyurira rimwe ati reka, acarareka. Nyene umurima ariko aramwitegereza, acarabwira umudamu ati madamu dutahe, Yesu ari bwironkere kimaze. Haleluya, mwemu yera baramukebuye n'ukuri. Nawe agukebure ugira udokore ati reka, ugira icyo gitutange giture ati reka, akuvugira. Wa mugabo aterataha atabwira madame we ati madame aterega nazindutse mu mirimo kuri abanye ibigori, ati none byagenze gute? Aturazi wa mukozi w'Imana wo muri Emmaus, ati ndamubona, ati urya yo n'umukozi w'Imana mwiza, ngo yashitse mu bigori byande, ngo ashitse ku vya mbere arabihezagira. Haleluya, ngo agiye ku bindi arabihezagira, ngo agiye ku vya gatatu arabihezagira, ngo ngo ashitse ku vya kaneho ngo yabihezagije n'amaboko yose, ngo yabihezagiye. Ayi, haleluya, aragirane arabihezagira. Aja ngo madame ejo aho bukera tuzinduke kumuramutsa, tumugemuriye ibigori byinshi. Baca barapakira imodoka n'ukuri kwa Yesu, baca baragenda kubera mwami yagize iki yabavugiye, baca barashika baradodora ati karibu. Bashitse ati mukozi w'Imana twari kutuje gushimira ingenera umuntu mwiza usengera abantu bose, ati ujya munsi waca mu bigori byanje niho narindi narabonye ingene wese ku vya mbere urabihezagira, ibya kabiri urabihezagira, ibya gatatu urabihezagira, ati vya nyuma vyovye ntiwabihezagiye gusa, ngo wakoze amaboko yose urabihezagira. Ngo rero mukozi w'Imana twaje tukugemuriye, nawe wumva ineza y'Imana. Ngo ataraba umudame wiwe, madame waca yibuka ngene yavuze ngo tangura, aca yiha iryo sozi, baca bararira, baca bibaza ngo buzuye mpemu yera, kumbe bibutse mpemu yera ingene yagizene, ingene yabakebuye. Ushitse mu mirima misere ngaho ugirene uhezagire, ushitse mu isoko uhezagire, ubonye abakozi b'Imana uhezagira, ibintu byose uhezagira, abaririmbyi uhezagira, abamizisye uhezagira. Tunamika amaso dusenge, unamika amaso dusenge. Uzuye mpemu, uzuye mpemu, unamika amaso usenge, ubwire mpemu yari jambo rimwe gusa, ndashaka kukuzura, ndashaka nuzure wewe. Umubwire ati nyuzura, nyuzura. Abamizisiye bari he? Uti nyuzura. Abaririmbyi muri he? Tinyuzura. Abakozi b'Imana uti nyuzura mpemu yera. Bwira mpemu yera kuzure, ntundabe, ntundabe, nurabo muri kumwe, wowe isengesho ryawe ubwire mpemu yera uti nyuzura. Mpemu yera kuzure,
mwemu yera kuzure, mwemu yera kuzure. Abuzuye mwemu yera Bibiliya imbwira ngo barindiriye ingororano zo guhamagara kwiwe. Yo, imibabaro yo kwisi ni yakanya gato, ariko Yesu yavuze ngo uwihangana ngo nzomuha kuba mu minsi mikuru yanje. Ubwire mwemu yera uti nyuzura, nyuzura kugira uzobane n'umwami, nuko uzoba wuzuye mwemu yera. Kugira uzoraba Imana mu maso, nuko uzoba wuzuye mwemu yera. Kimwe mu bintu Imana izoduhemba kuyiraba mu maso. Yo, Mose yabwiye ngo Mana ngo nyereka mu maso hawe. Imana yabwiye ngo Mose niwondaba mu maso ngubeho. Ariko Yesu yaravuze ngo nitwamara kwambuga uyu mubiri ngo tuzokwitegereza Imana mu maso. Shatali gadosi yamando, aya lewosha yamando. Ivy'Imana yaremye byose kuri no ni vyiza, kandi ibyo byose ngo yabiremye mu minsi 6 iremesheje ijambo ryayo. Karibosi yamande gloria. None no munsi ngo imyaka 2023 irarangiye ngo ntarajya ntaranywa ngo kugeza abonye wewe nihazonywa. Uzura mwemu yera kugira ngo uzobone uwo mwami. Urabereye ivyenye mu minsi 6 uce witegereza wibaze ivyo ariko ararema n'amaboko yiwe, apana n'umunwa. Ivyo ariko arubaka bisa gute, bimeze gute? Bibiliya ivuga ngo n'ivyo amaso atigeze kubona. Yo, ivuga ngo n'ivyo ugutwi kutigeze kumva, ngo kandi ivyo byose ngo yabiteguriye abayikunda. Uzura mwemu yera, uzura mwemu yera. Imibabaro yo kwisi ni yakanya gato, niyogeranye ngo n'ubwiza tuzokwambikwa turi mw'ijuru. Egome, imibabaro ni yakanya gato, kuko imyaka tuba mw'isi ibaye myinshi n'ijana. Yo, ariko mw'ijuru ngo n'ibihumbi n'ibihumbagiza. Uzura mwemu yera kugira ngo uzobane n'umwami w'abantu. Uzura mwemu yera, ndagusengeye wuzure mwemu yera, ndagusengeye wuzure mwemu yera, ndagusengeye wuzure mwemu yera. Lekosi yamande pra ando fayamando, leku paligado shakatayama, masopa ina ade yamande gloria, mesova desi yamande gloria. Eya baba shatelkina asiyamando. Umukozi w'Imana mwera avuye mu gikorwa ngo atahana mu ndege n'umuperezida, ngo asanga umuperezida baje kumutegera, ariko boje baza kumutegera. Aravuga ngo Mana raba abantu ko babakira. Mwemu yera ataramururukira, aravuga ngo ujye impamvu baje kumusanganira nuko yarashitsi iwabo, ngo nawe nugera iwanyu mw'ijoro ngo bazogusanganira bakuririmbire bavuga ngo tambuka uranesheje. Yesu azovuga ngo mwami bampere ubwami kuko bihanganye ngo bazobana mu giteramo nanje. Uzure mpembo yera, lekosi yamande gloria. Yohana aravyandika mu gice cya 22 aravuga ngo Yesu avuze iryo jambo ngo bahumekerako, aravuga ngo nimwakire mwemu yera, nimwakire mwemu yera, mwemu yera bamanukire, mwemu yera abuzure. Kerebosha yamando, ugumubwira mwemu yera nyuzura, mwemu yera nyuzura, mwemu yera nyuzura, mwemu yera nyuzura. Pere kosi yamande gloria. Mu vyakoze ni 14 ngo Petero akivuga ayo majambo ngo mwemu yera aramanuka ngo aja kuba ariko barumva ayo majambo yose. Nanye ndagusengeye wowe uri kurumva no majambo, wowe wumvise no majambo, mwemu yera kuzure, mwemu yera kumanukire. Karibosa yamande lebro adosha, masopa ina agofa yamando, rapaligalosha katalamando. Paulo abwira Abaroma ngo Imana itanga ivyizigiro, ngo iwuzuze umunezero, ngo n'amahoro, ngo kugira ngo mugire ivyizigiro vyakazoza, ngo mubiheshejwe ngo n'ubushobozi bwa mwemu yera. Mwemu yera atanga amahoro, atanga umunezero, akuzuza umunezero, akuzuza ubushobozi, akuzuza imbaraga ziwe. Karabasha yamande legina, atosa yamande gloria. Abwira Abatesalonika arababwira ngo kuko amajambo twavuze ngo ataserutse amajambo gusa, ngo ariko yari mu bushobozi na mwemu yera, ayari mu bushobozi na mwemu yera. Akuzure, akumurikire. Oh, mwemu yera kugenderere, eraba, mwemu yera kugenderere, mwemu yera kumanukire. Ubushobozi bwiwe bwururuke mu izina rya Yesu.
aya mashakatayama. Oh, remosi amande gloria. Mwemu yera kubita ico caha. Chama kiyo kya kwizingirako. Chama kiyo kya kwizingirako. Iyo uhuye na mwemu yera kubita icaha. Oh, hagukiza icaha. Akabazwa bakwita umugororotsi. Ntiwibuke nuko wigeze kubikora. Karamase y'amando igihe yahura na Yakobo yaramubajije ngo mbega wowe nturumuriganya atari ngo sindakurekura utangije abadayimoni utangije abazimu kwihana narihanye none kamere imereye nabi aramubwira ngo uzura mpwemu yera ntuciswe umuriganya ahubwo wiswe Isirayeli aguhindurira izina akuvugirukire akuvugira ubuhoke n'izina rya Yesu Kristo. Leto se amande gloria. Oh, mpwemu yera uri hano kugira ngo wuzure ubwoko bwawe, uri hano kugira ngo ugendere ubwoko bwawe mw'izina rya Yesu Kristo. Mpwemu yera manuka yamashata yamande gloria. Leko supalima ade yamande. Iyo diabete ihure na mpwemu yera, iyo hypertension ihure na mpwemu yera. Uzure mpwemu yera, uzure mpwemu yera.